bagumye abanga mu bimenye hariho abantu bisamaza kugira ibintu vyibagirwe ukwisamaza birabaho kugira umuntu azoguhenda ntuzokubwira ngo igiti cokura kitagira imizi. Igiti kitagira imizi kirahenurwa n'umuyaga, imizi idakomekejwe n'umuyaga canke kikuma kubera izuba. Dutegeza kugira umusogokuru twubakirako kujya bemera bose ngaha murazi ko turabakirisu w'Abayisilamu muga bose baravuga bati Iburahimu ni sekuru w'abemera haheze imyaka irenga 5000 natwe tuza kugira umusogokuru ukavuga tuti turi ku rugendo mugatafise sogokuru. Je narose umwanya ukubana nawe imyaka myinshi cyane cyane kuva kiri umushikiranganje w'intwari bereye ndibura amatari w'intara y'Amakamba ndaho umushinga amateka ndaho umukenguza amateka ndaho umukuru w'inama nkenguza amateka tuganira navyo nzovuga iyo twaganiriye byose muganzo bishira mu ngiro. 2002 2003 ndamukiza 2024 hagibuye niho twavuga tuti imbona kazoza tuyigarurire tureke kuyivuga tushire mu ngiro tukaraba umurindi tukaraba ishaka kuva ku biswi vy'inkona gushika ku munyokuru. Imana niyo nkuru. Ico gituma bagumye abantu uzohirahira akitambika imbere y'ishaka ry'abene igihugu. Basha murazi uruzi warugomeye n'umuyaga nkuba. Turakeneye ko tugenda ku muvuduko umwe tukavyumva kumwe iki gihugu gutera imbere birashoboka kuko turavye umuvuduko turiko nta myaka ingahe bizosaba. Bagumye abanga bakenya rugamba mbonera kure biswi vy'inkona tugire Kristo. Yesu ashimwe. Assalamu alaikum. Kuri uwo munsi wa gatandatu inzu ya 13 ruheshi umwaka w'2026 n'iteka ngaha mu ntara nziza ya Butanyerera mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho turamutse dusozereye amasengesho yaramaze imisi 3 twibuka twibutsanya iragi rya sokuru wacu Petero Nkurunziza. Kuwa 8 ruheshi umuvyeyi wacu yatuvuyemwo mukadusigira iragi rizotwubakira igihugu n'urunganwe ruzodukurikira. Ni vyiza rero kwamana ntaryo twibuka umuvyeyi wacu sogokuru wacu tukibukanya n'iragi yadusigiye. Twadushimiye rero leta y'u Burundi abene igihugu bose ko bavuze bati kwa 8 ruheshi ube umunsi kuzirikana gukunda igihugu cacu kugira ngo umutima yadushizemwo ugukunda ibyacu n'igihugu cacu uzokwameho imyaka yose. Umugambo wacu mwiza wa CNDD-FDD nkuko vyemejwe n'ikoraniro kaminuza ry'umugambo CNDD-FDD bavuze tuti tuzoshira imbere mu bikorwa vya misi yose iragi rya sokuru wacu Petero Nkurunziza tumwubakireko mu gushigikira ibikorwa bya nyene cubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nta majambo menshi uwo munsi kuvuga turazirikana kandi turatahura ingene biriko biragenda mu gihugu cyose kuva mu nama shingiro tugaja mu gacimbiri tukaja ku mutumba mw'izone mw'ikomine no mu ntara. Je narose umwanya ukubana nawe imyaka myinshi cyane cyane kuva kiri umushikiranganje w'intwari bereye ndibura amatari w'intara y'Amakamba ndaho umushinga amateka ndaho umukenguza amateka
ndaho umukuru w'inama nkenguzamateka tuganira ntavyo nzovuga iyo twaganiriye byose muganzo bishira mu ngiro uzobishira mu ngiro kuko urashobora kuvuga akaba amajambo reka dushire mu ngiro iragi yatubwiye ivyo yatubwiye kuri iki gihugu cyacu Burundi ingene yakibona tubishire mu ngiro dukengurukire abene gihugu bose ingene tuvuga rimwe bakumva gatanu turavye igihugu ingene ko turashaka mu migambi mu ngiro imigambi umugambwe wiyemeje ngaha nyene muri komine nziza ya Ngozi kwa 2022 ndamukiza 2024 hagibuye niho twavuga tuti imbona kazoza tuyigarurire tureke kuyivuga tushire mu ngiro tukaraba umurindi tukaraba ishaka kuva ku biswi vy'inkona gushika ku munyokuru Imana niyo nkuru nico gituma bagumya abantu uzohirahira akitambika imbere y'ishaka ry'abene igihugu basha murazi uruzi warugomeye n'umuyaga nkuba turi ku kivi dusabe gusa tuvyumve kumwe ntiyagira birendura ari abantu ngize imizina yita abarendu n'ubwoko bw'ikongo ngena n'abantu barenduka ke turakeneye ko tugenda ku muvuduko umwe tukavyumva kumwe iki gihugu gutera imbere birashoboka kuko turavye umuvuduko turiko nta myaka ingahe bizosaba twaragiye mu bihugu vyose turabaza mwe mwatembere gute ibihugu vyose ni bifata ingingo bikaja ku murongo twarabasavye yuko mugira discipline cyane imbere badusavye batubwiye ati bwira bene gihugu bose bagire discipline bumva impanuro baje ku kivi gutera imbere n'umusogondo umwe kandi biraboneka nico gituma rero dusaba mu nama ya komite nkuru yabaye kwa 2023 na 2024 n'ikoraniro kaminuza ryaciye rikurikira kwa 2025 ndamukiza uyu mwaka tumaze kubona ko ari abantu bakwega amaguru hari inyigo zafashwe kugira tuje ku muvuduko umwe duteye akamo rero umunsi umwe wese yisuzume arabe yuko ari karagenda ku muvuduko abene igihugu bariko uwo tuzobona agomba kudutevya tuzomushira impande tumukwege ukuboko adukwirikire ku ngufu muge yase nawe nyene tumureke murumva rero uyu munsi n'umunsi mwiza dushima intara ya Butanyerera bari babirimbuye bati burya two turipanga izone yose bazanye abantu barenga 17,000 ibiswi vy'inkona gusa abakuze batarimwo Imana bahenzagira kajayo mu mwakuza munyamanga w'umugambe mu ntare ngaha abo bana bose nabonye ba defi babandanye bameriyora mugabo umwakuza zo bambaye ikirato ciza gisa bambaye isogisi nziza impuzu nziza zisa inkofero nziza amaga meza turiko tuja mu Burundi bwifashe mu 2040 kuva mu kwezi k'umunani tutanko bipanga iki kibuga turiko kizoba kiri ku musezero nta vumbi zosura kuza nabura amatari twavuganye hari imbere hose azoba yahejeje gupanga akarere kugira ngo dukubite umugere atankunguko tuyisezere ivyo rero nyamanga w'umugambe mu ntara ni gikorwa aba bana bose n'imiburi hazohora defira 200,000 ngaha kuri umuga mukuru wa Butanyerera ibiswi vy'inkona nejo 2040 bajya mubona hari urutoyi nabonye gw'imyaka nk'itatu zarufise 17 ruzarukira igiswi cy'inkona gogo mugabandi bose bazaba barakuze murumva rero reka dupanga abantu tubapange mwiragi hanyuma tubisanye kurunganwe ruzoza rurakurikirana turutegure
iki gihugu dushize hamwe kiroshe guteza imbere. Nico gituma tubashimiye cyane, kandi muri iyo ntumbero nyene yo komeza iragi ya sokuru wacu mu gusozera uku kwezi kamuhariwe, ku kwezi kwa gatandatu umugabo twakwise ukwezi kwa Nkurunziza, ukwezi kwa sokuru wacu. Hari ibindi bikorwa bizokogwa kuva kwa 2022 gushaka kwa 2026. Uku kwezi nyene hazobaho ihiganwa ry'amakinga mu gihugu cyose ryitiriwe Nkurunziza. Ku munsi wa mbere bazoba mu Kinoni ya Cibitoke, bagenda ibirometero 78 gushika mu gisagara ca Bujumbura. Bace burira amamodoka baze mu Kayanza kuryamaho, bace bava mu Kayanza baje ku kirindiro kwa sogokuru Ibuye, bace bafata imodoka baje kurara Muyinga. Bukeye kuwa gatatu bava Muyinga bace mu Cankuzo birometero 100 gushika mu Ruyigi, bace burira amamodoka baje Gitega. Ku munsi wa kane bava Gitega bace Mwaro bagenda mu Mugamba. Ama ku munsi wa gatanu wa nyuma bave ku kiyaga bashagera kurara Nyanza, bave ku kiyaga bace baza gusozerera imakama mu mugwa mukuru wa Burunga. Ibi byose kugira tuze tuributse bagumya abanga mu bimenye, hariho abantu bisamaza kugira ibintu byibagirwe. Ukwisamaza birabaho kugira umuntu azoguhenda ntuzokubira ngo igiti cokura kitagira imizi. Igiti kitagira imizi kirahenurwa n'umuyaga, imizi idakomekejwe n'umuyaga canke kikuma kubera izuba. Duteza kugira umusogokuru kubakirako kujya bemera bose ngaha. Murazi ko turabakirisu w'Abayisilamu, muga bose baravuga bati Ibrahimu ni sekuru w'abemera, haheze imyaka irenga 5000. Natwe tuza kugira umusogokuru ukavuga tuti turi ku rugendo muga turafise sogokuru, turafise iyo tuva, turafise iragi, turafise uwatubwiye ati iki kirazira, yatubwiye ibintu byinshi ntitubivugira ngaha. Murumva rero ni murwo rukurikirane. Hanyuma kwa 2027 naho tuce dukina urukino rwamwitiriwe hari Imakamba, aho tuzokina n'imugwe uzova Kinshasa muri Kongo. Ibi byose kugira nitwibagire abana batumiwe, ibikoresho byose, imyambaro ejo baza kwibatorera. Muze mwambaye neza, ni heshima iteka kuri sogokuru wacu. Tubigire umugenzo, dukomere dufise iyo tuva. Nagomba rero ndagize sura kubashimira ko mumvisa kamu kaja ku kivi. Nyene cyubara mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, je ndayishimiye mu civugo ci wavuga ati umunwa wose uronka icyo ufungura, umufuko wose uronka amafaranga. Turabona ivyerekana yuko hari ababigwanya, ugasanga umwene gihugu ariko arabura ivyankenerwa akeneye kugira afungure neza, tugasanga umunyanegihugu arimbura mugaka babiki kamukiza bakamuha amafaranga make. Imana niyo nkuru, tuko turavyiga mu mwanya mutoyi zotora inyishu. Turakeneye ko twese twumva ko turi bamwe, ko iteka ry'umwenegihugu wese kuva hari imurungurira mu Kirundo, si murungurira zone murungurira mu Kirundo gushika muri zone Kabonga Inyanzarake, kuva muri zone Rukana mu Cibitoke gushika muri zone hariya mu Camazi muri komine Gisagara, tukumva ko turi bamwe, ko dusangiye ibisangiye imizi, bisangira no kuma, tukaba bamwe. Nagomba ndagize nkenguruke ubwa mbere umutima w'urukundo abanyabutanyerera mwerekanye umuvyeyi wacu ku mfuvyi areze n'iteka. Imana bahezagiye, kandi gutanga bitera imigisha, cyane cyane iyo ufashije abantu bafite amikoro make. Twese umutima tugumane nk'abagumya banga, hanyuma tubandanye cyo ku kivi. Iki ryageze amavoka tuyavomere. Turashimira ibiswi by'inkona byo Mutanyerera,
twarabagendeye amazone yose twaragendeye 102 mu twaragendeye intara zose amakomine yose turazi ko bavuze bati bavyeyi itera amavuka tuzoyavomera bisivye nkona nabonye ni byinshi bijya byaje nimba bijya byonye nishantiyo none iyumvira umugambwe mu myaka 10 hariho n'abazoguma kugira umugambwe akabona aho bahera kubera uzohera ariko hose bazobahafashe. Reka rero turangize twipfurize umwe wese umunsi mwiza, twipfurize umwe wese kuzirikana iyo twavuye, kuzirikana iragi, kuzirikana aho turi no kubona iyo tuja. Nitwisamaze amajambo arashaka kuvugwa mugano kumenya aho uvuye aho ugeze. Iyo turiko turatera intambwe baca bitamika mu nzira, mugabo twacize Imana imbere byose irabikura mu nzira, intamba byose irabikura mu nzira. Tugenda twarabonye ibintu byitwaciyemwo tutabona neza ko tubivamwo, tugasanga inzira iruguruye tukabandanya. Imana rero ihezagira Uburundi n'Abarundi, ihezagira umugambi wacu mwiza wa CNDD-FDD, ihezagira abagumya bangana n'Abarundi bose. Murakoze tugire